Aha turi ku musozi heha, umusozi wa mbere muremure mu gihugu c'u Burundi, ukaba ufise uburebure bungana n'imetero 2684 uri mu ntara ya Bujumbura komine Mukike, ku birometero 20 uvuye ku kiyaga Tanganyika no ku birometero 30 uvuye mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu rugendo rwatunganijwe n'ubuyobozi bukuru bujejwe igisata c'ingenzi mu Burundi. Kuduga uwo musozi bikaba vyahereye ku mutumba Ruzibazi bagenda bagana isonga rikuru ryawo aho bita ku giti c'inzara. Bakaba bahise ku giti c'inzara kubera ko iyo duze uwo musozi uhaze uza kuwumara wamaze gusonza. Uwo musozi uri ku bwoko bw'ibimera bitandukanye harimo ivyatsi vy'ubwoko butandukanye hamwe n'ibiti birebire. Ivyo bigatuma haguma akayaga kameze neza, abahegereye bavuga ko habayo n'ibikoko bitandukanye vyo mw'ishamba. Ushitse kw'isonga ry'umusozi nkuko namwe muvyibonera, nta kimenyetso kiboneka kihari uretse ikinogo gitoyi kirimwo amabuye. Abakurambere bakaba batubwiye ko abadagi bari bahasize icuma ariko ubu nta kihari. Muri urwo rugendo ababigeme bane beza bakaranga kandi baciye ubwenge batoguye umwaka bari bahishikiye. Mw'ijambo ryiwe musitanteri wa komine Mukike yasavye ko ico kibanza cotunganywa neza gutyo gishobore kuba ikibanza c'iratiro mu Burundi. Birakenewe ko kino kibanza gitunganywa neza ku buryo uhashitse nyene abona yuko ashitse ku musozi wa mbere wo mu Burundi kandi utunganije. Harakenewe yuko nkuko muhabona ahantu hejuru hari akayaga keza. Ese nk'umuntu ahashize nk'ihoteli urabona ko abantu boharukira neza. Umuntu yohashira amatere, ibibuga vy'inkino, umuntu akaza kwakinira za basket za volleyball, murabona yuko ari ahantu hatekanye. Umuntu akahashira piste ya sport, athletisme, murabona yuko uwoza kuhirukira ngira ntiyoshobora kugira ngo aruhe. Kandi noneho ni n'ikimenyetso ciza kiranga komine yacu nziza ya Mukike. Mu banonotsi makunze kubona yuko abanyamukike tuba ba mbere mu kwiruka. Niko hari akayaga keza. Rero urumva yuko hamwe twoshobora kuhashira twagaha agaciro hakabaho amapiste ya sport vyoba vyiza cane gose. Rero ndakenguruka cane. Itariki 18 z'ukwezi kwa kane nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaragendeye komine yacu nziza ya Mukike, turamushikiriza kino kibanza yuko yoheza akadufasha kugira ngo iki kibanza gihabwe agaciro. Ivyo rero yarabitwemereye. Aha rero ndababonye nkabona nyakubahwa aserukira umushikiranganji ari ngaha, nkabona deje ari ngaha, nkabona n'abandi bubahwa bari ngaha, njamona yuko ya nyishu yacu yabaye. Co kimwe na buramatari w'intara ya Bujumbura nawe nyene yasavye ko hoba ibarabara rishika kuri uwo musozi ngo vyofasha kugira ngo ico kibanza gishishikare guhurumbirwa. Umuyobozi mukuru w'igisata c'ingenzi mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ingenzi yamenyesheje ko dukwiye guhaguruka tugasesangura ahantu hose hari ivyiza vy'u Burundi tukabirata. Dukwiye guhaguruka tukabwerekana tukagendera hanyuma tugasesangura ahantu hose hashoboka hari ubwiza bw'u Burundi tukahasesangura, tuhabonye tugacakira maze tukereka amakungu tuti hariho ahantu dufise mwebwe mudafise. Mu ntumbero rero twe dufise mu buyobozi bukuru turongoye harimwo guha agaciro ibibanza bikomeye cane vy'iratiro bisa n'ivyibagiwe kandi arivyo vyategerezwa kuja imbere y'ibindi. Muri ivyo harimwo ahantu turi, mwumvise icarico. Mwese murazi mu bindi bihugu, gende murabe ukuntu baririmba bagashimagiza aho muri Tanzania urya musozi wa Kilimanjaro. Ni devise yabo. Abantu baza bavuyeyo bava baje kuraba Kilimanjaro. Si uko ariho bavukiye, nuko bahabariwe. Kandi wibaze ngo hari heza cane gusumba. Mugabo kubera hatatswe, havuzwe, ni murabe barahirukira hakinjiriza
igihugu ca Tanzania, gende murabe muri Kenya baranitira ihoteri nziza cane yakira ingenzi nyinshi bakayitirira umusozi waho. Muramaze kumva yarusha Mont Meru, muramaze kubona muri Kenya iyo Mont Meru ni ikintu gikomeye cyane bataka gose. None twebwe ngaha ni kubera iki ata hoteri nimwe uzosanga yitwa ikibanza ciratiro uretse Source du Nil? Usanga bita amazina yo hanze ataco afasha. Kwita ihoteri panoramique, kwita ihoteri sinzi ayo mazina ari buraya, kandi uravye ayo mahoteri ari hari usanga ari meza gusumba ayiwacu. Ico kwega ingenzi ni ukuyita amazina kwega ingenzi, nka heha, nka mashuha, nka twinyoni, ibintu nk'ivyo bikerekana bati bukaca mwerekana neza igituma iryo zina ryaraje. Rero twaje ngaha kugira ngo twiyumviriye iki gikorwa mu buyobozi bukuru dushigikiwe n'ubushikiranganji turongoye, twiyumviriye igikorwa kugira ngo dutangure isemo ya mbere yo gusesangura ibibanza vy'iratiro no kubiha agaciro. Uwaserukiye umushikiranganji mu vyo ajejwe harimo ingenzi yibukije intumbero nyamukuru y'urwo rugendo, akaba yaboneyeho n'akaryo ko gusaba abagwizatunga ko bogwiza imigambi iteza imbere igisata c'ingenzi. Iki gikorwa rero kiri mu rukurikirane rw'izindi ngendo zatunganywa mu gihugu, ndetse duhereye ku rugendo nk'uko mwavyumvishe rwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'umuryango wiwe, nk'uko mwavyumvishe vyashikirijwe, yagize mu kwezi kwa kane kw'ibihumbi 2022, akaba mbere aherutse no kugendera iyi ntara nk'uko mwavyumvishe muri uko kwezi. Ntibikiri rero agasesheshwa rumuri, Uburundi burafise ibibanza vyiza kandi vy'iratiro. Ibiharuro dufise gushika ubu, Uburundi bufise ibibanza birenga gato 249. Muri ivyo bibanza 100 vyaramazwe kwemezwa nk'ibibanza bifise akamaro ku butunzi ndetse n'imibano mu gihugu cacu. Twagomba duhimirize abasanzwe bakorera mu gisata c'ingenzi, haba abakora ku giti cabo canke bakorera leta, ko batokwibanda gusa gukorera mu bwoko bumwe bumwe gusa bw'ibibanza vy'iratiro, ariko ko bokugurura amaso bakabona ko imisozi yacu myiza irimwo ibikorwa vyinshi dushobora kubyaza umusaruro biciye mu gisata c'ingenzi. Kuko abarundi n'abanyamahanga nivyo barakunze kuja mu biyaga kuraba inzuzi hirya no hino, ariko bakibagira ko imisozi miremire twirata harimwo uyu musozi wa Heha, harimwo umusozi wa Twinyoni, hariho umusozi bita Ikizi, Kavumu, Songa n'iyindi. Ugasanga ibibanza birimwo iyo misozi ntejeje kudondagura bisa nk'uko umengo vyaribagiwe, nk'uko umenga ingenzi izoja kuri iyo misozi ngo barabe iratiro n'ibyo twirata kuri iyo misozi. Ubu rero akaba ari umwanya mwiza ukuraba imisozi bene iyo. Rero guteza imbere ibikorwa by'ingenzi ku mitumba ihanamye, ico twokwita tourisme de montage, aha mu Burundi ivyijukiwe cane uko nabivuze. Mu bisanzwe imisozi ihanamye ubwayo ni itunga ntangere nk'uko umuyobozi mukuru yabishikirije. Usanga ari imisozi myiza ishobora gutunganywa neza, igakorerwamwo ibikorwa byo kwinonora imitsi, bimwe twokwita le sport sportive, wanashaka kabamwo n'inkino zishobora gutegurirwa kuri iyo misozi, ibyo twokwita tourisme d'aventure canke parapente canke balade sur les montagnes, eka hokorerwa kuri iyo misozi ihanamye
ibintu byinshi cyane. Twibutse ko rero ubwoko bene ubwo ni ukuvuga forme di tourisme y'ibikorwa by'ingenzi bene ibyo mu mategeko biba byemewe birashobora gukorerwa kuri ino misozi ihanamye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero turahamagariye abagwizatunga nk'uko leta mvyeyi leta nkozi yama yabivuze, abagwizatunga haba abigisha za kaminuza, abatunganya imigambi n'abandi, ko bogwiza ibikorwa n'imigambi biteza imbere ibikorwa by'ingenzi kuri ya misozi ihanamye Imana yaduhaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aho mwomenya ko umusozi Heha ushobora kuba ari wo musozi muremure karere ka Afrika y'ubuseruko inyuma y'umusozi Kilimanjaro.